banze bwa mbere ndabashimire babampera amashi menshi cyane. Impamvu mvuze ko ntangura kubashimira, ingabirano mu gihugu cy'u Burundi zirahari kandi ni nyinshi, cyane cyane muri iki gisata cyo gutweza ko dushobora kwita nyina nkebura mu rurimi rw'ikirundi. Nyina nkebura ni igikorwa kitoroshe kugira ngo uzomenye ko umuntu afise iyo ngabirano, kandi kugira ngo uzomenye yuko ico kintu agiye gukora ari kiramba. Nibaza ko hanini yuko cyane cyane ku bantu bafise impano mu Kirundi, ni ukuvuga yuko benshi bahura n'intambamyi zo kuba bashobora gukora ibintu bizoramba. Ashobora kwaduka kubera yuko yumvise bimujemo, kumbe niyangabirana imududubizamwo, agaca asohora n'ikintu kigakundwa, muga tukazorindira ibizokurikira tukabibura. Rero iki gikorwa ca consultance ndakimazemo igihe kitari gito. Narakoze consultance muri Salep, haraboneka abajene bakina comedy pour moment novuga ko bari persevera muri uwo mwuga. Ndakora na ntuze na Kazoza FM iri kumwe na Jimbere, turashiraho competition yiswe Tanganyika Comedy Competition. Ivyo vyose ni bimwe mu byashoboye gutuma haboneka n'abandi bajene bari persevera muri comedy pour moment tubona kuri stage. Aho twarashizeho ikindi bita Bafisumano Prize, naco nyene twakoranye na radio Skorendera Gakura na Smart Let's Talk. Turaronka abajene nabo babaye persevera, notamment ushobora kubaha akaroro n'uwitwa Gasore, niwe yatwaye trophée yabo ya mbere. Ivyo ni ibintu bitwereka yuko nubwo bimeze gutyo ntidushobora kudebukirwa. Twamye tuguma dusaba yuko twebwe ivyo bintu twagiye turakora hoboneka n'abandi bashobora kudufasha, kuko ukuboko kumwe ni kwiyaka. Rero nico gushima kubona Elimi nayo nyene ivuga ati ntimuraheza, bandanya mufasha, ahubwo tubikore ko natwebwe nyene mu bijanye n'uburyo n'ibikoresho byose bisabwa kugira ngo abo bajene nabo nyene bari kure twe tutazi bashobora kuzokora comedy zisumba izo twe twakoze. Ico gico kintu ca mbere duharanira ko twe ntidushaka ko dushobora kuba twe twaragize ingorane zo kuba tutagaragaje ibyacu binyaruke bidutunge bigire gute, kubera ko badutanguriye nabo nyene bari bari mu gipfungu. Nk'akarorero turashobora gufatira kuri comedy zagiye zikorwa na ba Mashoke, zakozwe na ba Mishu, zakozwe n'abo ba Mukurukuru, nepro mu maheto babona kuri TV. Kubera iki? Bivaye n'unge nizo comedy zabo bazizubatse, ariko uyu munsi abona ko dufise umugwi munini pro moma usanga bari persevera muri ivyo. Notama Kigingi urabona yuko nawe nyene arimo aragwana urugamba kugira ngo kumbura ashobora kuboneka n'abandi. Aba rero Elimi izitera ikirenge mu cyabo nabo gukeza rero. Ingene rero dushobora kubikora ibi, yavuze yuko directeur harimo ikijanye na competition. Burya iyo hatabaye higanwa rimwe na rimwe harabaho kwihenda ku ngabirano kanaka. Mugabe iryo higanwa naryo nyene riragira akaciro canke akamaro iyo habayeho formation rero ikorwa n'umuntu w'umukonsulta, ashobore kuba yarabibayemwo, ashobora kuba yarabikoze kugira ngo ashobore kuramura abazogira akamaro n'ivyo bintu. Bitunganijwe gute rero? Mu ntango twarateguye ikiringo, arava kivuga directeur cyo kwiyandikisha. Turasensibiliza abajene bafise izo ngabirano, ntituzi iyo bari. Pro moment nabajya abandi twarose ntitwe tuzi iyo bari, twabonye baboneka muga kubera habonetse amakaziyo yo kubikora. Hazobaho kwiyandikisha, mugabo uzi wo kwiyandikisha avyumva bimududubizamwo bimubiramwo, mugabo ataramenya ati eske neremo bigirahe, bizofasha iki, bizoshikahe. Kuko uyu munsi urafite ikintu c'ikibazo kinini cyane. Urakora comedy imyaka n'imyaka ugakora fendofu, ugasanga responsabilité z'ubuzima zirakunaniye kubera ko vya bintu wakoze wewe mutahura ivyarivyo, ntuzi uko bidandaza, ntuzi nuho gufasha. Ibyo byose birangira ucitse wa muntu atagira ico amaze. Nawo kurira indege amajana n'amajana birangira wewe uri wa wundi nyene.
turakenera rero abafite ako kamaro bazogira ico kintu bashoboye gukora. Ibyo rero tuzisunga bya mbere mu kwiyandikisha, date de naissance très obligatoire. Aha ndazi ko ari abaca batangura none date de naissance maziki irafite akamaro kanini cyane gose kuko tanto à la fois iyo kuri icyo kuko guhitamwo abashobora gukina harakora icyo twita astrologie. Astrologie ni ikindi kigwa kirekire ko je naragize amahirwe ndagira formation muri Stand Comedy Club. Stand Comedy Club iri muri Glasgow, iri muri Scotland, ni Ecosse. Ayo n'amakuru n'abamenyesha makuru batanze guhiga ngo bambaze ivyo nagaciro ku gihugu, kuko ivyo byose wumva twagiye dukora izo consultance twabikuye iyo nyene. Rero ivyo twakuye iyo aba rero badufashije kugira ngo bije ku mugaragaro bifashe abandi ubundi gwaruka, bizoba ari ikintu ciza gose kugira ngo turamura abantu bazima. Iyo rero date de naissance irakenerwa, ukwezi, itariki, ivyo vyose, tangorane amazina yawe, hanyuma bazoca bakria group ya WhatsApp, bazoca bashirako na nimero ya telefone ushobora kubika kubwo butumwa bwawe, donc iyo identification yawe kugira ngo bashobore kukurotena uje mu bakompeta. Turashobora kuronka telenom 40, 50, 60 mugazo cyabamo ama selection kugira ngo turonke 10 personnes. 10 personnes tuzoronka bazoba bagabuye mu migwi ibiri. Umugwi wa mbere hari abafise ubangukirwe bwo gukina imbere y'abantu, aho icyo twokwita comedy monologue canke comedy stand up. Ni comedy izwi cyane mugabo yagira ryohogwa n'abanyamerika pro mu mashobora gukorera ku ma punchline, mugabo bakidandaza bari imbere y'abantu ibihumbi n'ibihumbi. Abo rero hari ababo bafise iyo ngabirano yo kubikora ari stand up, n'ababikora mu yindi ngabirano tugira tuvuge. Kandi uwundi mugwi nawo ukenerwa ni comedy dramatic. Comedy dramatic izo bari gisata cy'umuntu ashoboye kuba yoshobora gukina drame mugabo ikaba ifise effet ya humour. Effet ya humour muri make ni cyake dushobora kuvuga ko comedy dramatique est un équilibre des scènes dramatiques et scènes humoristiques. Ni kuvuga ivyo rero tuzobicako. Abo rero tuzokenera batanu, les stand-upers batanu, abo bose iyo migugu ari 10 ya tariki ya 30 y'ukwezi kwa12 tuzoca tubabereka ku mugaragaro ico Erimi yaruhiye. Erimi yaruhiki ivyo bikorwa yatunganije kugira ngo abajene bose bigende gutyo, niko bizoca bigenda. Hanyuma ibindi bijanye naho bazokorera cyangwa uko bizogenda, ivyo byose directeur azocagira abibamenyesha. Ikindi naco ni ikintu ngomba nsabe abarundi bose yo bari, ikintu no basaba no kuvuga ko ingabirano ntihaze hagira umuntu akubesha ko ingabirano itagira ivyigwa. Oya, ingabirano yagira ivyigwa, kuko itagize ivyigwa ntacyo kumarira. Umuntu agizwe n'ibintu bine bikomeye kandi ategerezwa guharanira. Ubwa mbere ascendant sign muri astrologie ni ikintu twiga tukakimenya. Hanyuma icya kabiri talent, icyo talent nayo nyene ni yangabirano yiwawe. Mugabe icakanga icya gatatu imanite yiwawe. Mbega ubuntu bwawe buratuma uzogira icumarira abandi muri societe. Ubwo buntu rero burakomeye cyane kubera yuko nimba uri ufise iyo ngabirano ya comedy izogira akamaro yitwa nkinangebura kubera ko harimo ubuntu bukurimo. Ivyo ni ibindi bintu. Hanyuma ikindi nacyo connaissance yawe, ubumenyi. Ikintu cyose nawe ugira ingabirano iva mu ijuru canke ija itagira ubumenyi c'est foutu. Rero harateguwe ivyigwa dufatiye kuri ascendant sign zabo, tugafatira kuri tara zabo bamaze kuvuga bonyene, tugafatira kuri imanite yabo ku muntu. Iyo tuzi ascendant sign yiwawe biroroha ko tudekuvura ibikurimo utarinze kujuragirika mu mwanya muto. Hanyuma tuguha ivyigwa bikugida kugira ngo ntuze gutanga ishusho atari yawe mu kibano. Ivyo rero nurangiza mvuga ni ndahaye ikaze ugwaruka bose aho ruri. Nukuvuga muri ubwo gwaruka iyo uri kurarondera wirondeza niwe wimenya mu buryo kwideplasa
gufungura, hanyuma bemeye bakitanga kugira ngo bashobore kugufasha iyo ngabirano ijye ku mugaragaro, bikagira gute bakoroherwa nabo nyine. Iyo nimba ushobora kuba uri mu ntara za ruguru ubonye aya makuru gutya, wiyandikishe mugabo ufise ahantu uzoshikira hafi yaho bazongirira iyo nuziyo formation izobafasha muri ico kiringo. Tuzokorana ikiringo c'amezi 3. Muri ayo mezi 3 aheze, Elimi abo 10 izobasigarana babe comme pépinière ya école, bon c'est pas école, comme vous école n'ikindi kintu ya nuze ya Elimi Comedy Club. Rero bazoca babakurikirana, abatowe kuba ba dramaticien comédien bakurikiranwe, abatowe kuba aba stand-upper comédien bakurikiranwe, cyane cyane notama kurondera ibibanza bashobora gukoreramo ama concert, kuko un stand-upper qui n'a pas public nta kamara bafise, kuko public ni ishobora kumujija in deep kugira ngo ashobore kumenya yuko ivyo akora cyangwa ivyo afise bizohava bigira ico bimara muri kazoza. Murakoze cyane, shimire Elimi yanyizeye kugira nabo bose bazoza kwitaba iryo higanwa. Nongera shimira abafana babo, kuko bagiye gutanga urugendo rwo guhiga abafana, ko tamufana nta terambere. Nongera shimira abamenyesha makuru, murabo gukezwa, kubera ko mwebwe nyene iyo babikoze ko kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure muba mwamaze kwashika. Murakoze cyane.